Yes, bakunzi ba Check the Mic, bakunzi ba Nari Fantasy na Heaven TV, ndabaramukije cyane. Amahoro y'Imana nize neza yuko muguwe neza aho muri hose. Nk'uko rero mubizi muri Check the Mic twagenda ahantu hatandukanye kugira ngo tubabaze utubazo utunaturiya hanyuma bashobore kutwishura. Uno munsi rero muti twagendeye he? Uno munsi twagendeye mu ishengero Spirit Garden aho risanzwe rikorera. Turashobora kuganiriza abajene baho tubabaza utubazo dutandukanye kugira ngo bashobore kutwishura. Rero kazi rero muri kino kiganiro cacu ndabibutsa kugira subscribe batarayigira, ndabibutsa no kugira j'aime na commentaire na partage kugira ngo ikiganiro benshi gishobore kubashikira. Rero kazi rero muri kino kiganiro dushobore kumva inyishu abaza gushobora kutwishura bano bakunzi bacu. Kuri micro ndabibutsa yuko turi kumwe na Keri Kentia niyo nzima niwe muri kumwe kazi. Yes, ndakuramukije. Ndabaramukije gose. Mwitwa bande? Nitwa Ishaka Lise Carmen. Lise Carmen, nawe usenga hano muri Spirit Garden? Ego ndi umwana wa hano muri umuryango. Usanzwe ukora iki muri eglise? Ndi muri ntuza, ndi muri media. Ego. Okay, afise utubazo dukeya gusa nshaka kukubaza. Akabazo ka mbere karavuga hari album y'umuririmbyi yitwa Turafise Imana. Iyo album muri aba baririmbyi ngenda kubwire wibaza ko yo bari yande. Uwa mbere hariho Pastor Lopez, uwa kabiri Dudu Theophile niyo kuri, uwa gatatu Alvera Muhimbane. Muri abo bantu wibaza ko ari yande? Sindi siho no nibaza ko ari ya Dudu niyo kuri. Cha kabiri kiravuga umuririmbyi Christophe Ndayishimiye yarasubiyemwo indirimbo y'umuririmbyi Dudu. Iyo ndirimbo wibaza ko ari yahe? Hayonze. Hari album y'umugwi Redemption Voice. Iyo album ni shasha yitwa gute? Banzo hagare. Sorry, nayonze. Ndi Francis Test. Hari evenement yama ategura buri mwaka. Iyo evenement yitwa gute? Evenement yitwa Deeper in the River of Worship. Oh my God! Wow! Ngira indirimbo y'umuririmbyi Francis Testa ukunda. Twituririmbiye. Papa. Ariko akatwi kanje sinzi ko arako kuririmba. Naco gerageza. Tuganje ibyo abarigira notes. Mbwira ijambo Ipendo Sound rigizwe n'indome zingahe? Segonda nk'itatu. 10. Izo canyuma nibihe bikorane bikuru bihora biba hano muri Spirit Garden? Ibikorane bikuru biba hano muri no shengero. Hariho ibisigabwenge conference biba mu kwezi kwindwi canke ku munani bivana amatariki yagize aho haba himije na anniversaire y'ishengero. Hakaba hariyo n'ikindi citiriwe ijoro ry'ibitangaza kiba le 31 décembre buri mwaka. Shimire cyane. Nanje ndabashimiye cyane. Ndakuramukije nanje. Urameze neza. Cyane gose. Akazina bakwitanda? Banyita Iradukunda Glorious. Glorious nawe usanzwe usengera hano? Ego. Kuri iki mushengero? Jewe nkora muri Sense. Ndafise utubazo dukeya ashaka kukubaza. Hari album yitwa Turafise Imana. Wibaza ko yaririmbwe nande muri bano baririmbyi ngenda kubwira. Uwa mbere Pastor Lopez, uwa kabiri Dudu Theophile niyo kuri, uwa gatatu Alvera Muhimbare. Muri abo batatu wibaza yuko iyo album ari yande? Saje kubera nkurikirana cyane Francis Desta. Nukuri byo ngora kuyimenya ndirimbo. Kiravuga umuririmbyi Christophe Ndayishimiye yasuyemo indirimbo y'umuririmbyi Dudu Theophile niyo kuri. Wibaza ko iyo ndirimbo ari yahe? Iyo ndirimbo ngiranisha kubera ntayo ndabona vraiment sinkunda kuraba cyane ama indirimbo. gatatu ali album shasha y'umugwi Redemption Voice
iyo album yitwa gute? uretse ko nariko ndayumviriza no mu gitondo gusa ndayibagiye. Umfasha gatoya. Ikibazo ca kane kiravuga umuririmbyi Francis Testa hari evenement yama ategura buri mwaka, iyo evenement yitwa gute? Iyo evenement yitwa Deeper of River, nambari of River ego. What? Deeper of River worship. Ca gatanu bwira indirimbo y'umuririmbyi Francis Testa ukunda uyituririmbire. Indirimbo nkunda ni Papa, niyo ndayikunda cyane ariko kuyiririmba ndakako naririmba neza sinibaza ko. Gerageza mu ijwi ryawe ntanje. Yo. Ngo wewe uri. Igikurikira kiravuga mbwira ijambo ipendo sound rigizwe n'indome zingahe mu misegonda 3? Ipendo sound ibaza kigizwe na indome 10. Ikibazo ca nyuma nibihe bikorane bikuru bihora biba ahantu muri Spirit Garden? Ibikorane bihora bikunda kuba hano muri Spirit Garden ni ibisiga bwenge n'ijoro ry'ibitangaza. Oh my god! Wow! Mire cyane. Murakoze cyane namwe. Ego nsawa. Meze neza. Ndashima. Ko muberewe cyane. Ego niko kumuswa Imana niko yegwa cyane imisi yose. Ego. Akazina kawe bakwitana? Je banyita sinzi nka Jose Gaël alias Gicoke yacokiye muri Yesu. What? Gicoke yacokiye muri Yesu. Ego. Gicoke yacokiye muri Yesu. Sonsengera nawe hano. Ugusanzwe ukora iki? Je ngaha anye akazi ka misi yose ndi muri aménagement. Niyo departement ndimo nk'abandi umukomezyo. Ndafise utubazo dukeyi nshaka kubaza. Akabazo ka mbere karavuga hari album yitwa Turafise Imana. Wibaza ko ari yande muri abaririmbyi nganda kubwira. Uwa mbere Pastor Lopez, uwa kabiri Dudu Theophile niyo kuri, uwa gatatu Alvera Muhimbare. Wibaza ko ari yande? Je ndibaza ni Pastor Lopez. Ikibazo ca kabiri kiravuga umuririmbyi Christophe Ndayishimiye yarasubiyemo indirimbo y'umuririmbyi Dudu. Wibaza ko iyo ndirimbo ari yahe? Cha nabanda kubeshi ntayonzi. Gatatu hari album shasha y'umugwi Redemption Voice. Iyo album yitwa gute? Asha nta makuru mfise kweri iyo album ntayonzi. Ikibazo ca kane umuririmbyi Francis Testa buri mwaka arategura evenement. Iyo evenement yitwa gute? Yitwa Deeper. Ikibazo ca gatanu tubwira indirimbo y'umuririmbyi Francis Testa ukunda uci turirimbiye. Indirimbo ya Francis nkunda ni indirimbo yitwa Papa. Warantoranije undutira ibindi biremwa mu vyaremwe vyose nawe ugeze ubwira urubura bwanje ubu ndakuvyaye urubura bwanje ubu ndakuvya simfisi impwemu y'ubwoba visi impwemu y'umwana simboroka simaka mamagara izina rimwe je nisaba izina wewe uri popo. Ndagushimire cyane. From Kit? Natwe turabaramukije cyane. Akazina kawe bakwitana? Bo akazina kanje nitwa Nkeshimana Eric. Eric nawe usonsengera hano? Ego sanzwe usengera ngaha nyene. Ukora iki mushengera? Bo sanzwe n'umurongozi wa Selile. Ego. Ndafite utubazo dukeyi gusa nshaka kukubaza. Akabazo ka mbere karavuga hari album yitwa Turafise Imana. Wibaza ko ari yande muri aba baririmbyi? Uwa mbere Pastor Lopez, uwa kabiri Dudu Theophile niyo kuri, uwa gatatu Alvera Muhimbare. Wibaza ko ari yande? Turafise muri abo batatu. Wibaza ko yo bari ya Alvera Muhimbare.
kabiri kiravuga umuririmbyi Christophe Ndayishimiye yarasubiyemo indirimbo y'umuririmbyi Dudu wibaza yuko iyo ndirimbo ari yahe? Indirimbo iyo nta makuru ya Ufise kabisa. Album shasha y'umugwi Redemption Voice, iyi album yitwa nde? Album shasha sinashobora kwitahura kwera. Igikurikira kiravuga ngo umuririmbyi Francis Destin ari igiteramo yama ategura buri mwaka, ico giteramo citwa gute? Citwa Deeper in the River of Worship. Gira indirimbo y'umuririmbyi Francis Destin ukunda cane twituririmbira. Ndakunda indirimbo ya Francis Destin yitwa Yise Umwana, ndayikunda cyane gose. Ego shaka kuyitangura nta kibazo. Sinkira umuja ubu ndi umwana wa data, ndisamuragwa mu by'ubutunzi bw'Imana, uko yabigabiye kera isi itarabaho, yuko biciye muri Kristo cikumana wiwe mu bwami sindikavanara, oya ndazwi sangiye ubwoko nabo mu ngoro, mbega ukuntu biryoshe. Amen. Oh my God! Wow! Ikibazo ikindi gikurikira kiravuga mbwira ijambo Ipendo Sound. Ipendo Sound rigizwe n'indome zingahe mu segonda 3? Ipendo Sound igizwe n'indome 11. Ikibazo icanyuma kiravuga nibihe bikorane bikuru bihora biba muri Spirit Garden? Ibikorane bikuru bihora biba, hariho icyo bita ijoro ry'ibitangaza n'ibisiga bwenge. Ego. Kushimire cyane. Natwe tubashimire cyane kungera mwaduhaye umwanya mwiza, murakoze cyane. Amkid ndakora murankuje namwe. Akazina kaba kwita? Banyita Ishimwe Shalom. Shalom, nawe unsengera hano? Ego nsengera hano. Sanskora iki mu shenge? Sanzwe nkora muri departement parking, nkaba ndi muri departement kandi ya aménagement, nkaba nkandi n'umurongozi cino kwita fraternité muganga tuvyita CCV, Chris Chevu. Ego. Ndafise utubazo duke nshaka kubaza. Akabazo ka mbere karavuga hari album yitwa Turafise Imana, muri abo baririmbyi wibaza ko ari yande? Wa mbere Pastor Lopez, wa kabiri Dudu Theophile niyo kuri, wa gatatu Alvera Muhimbare, wibaza ko ari yande? My Jesus. Gani Pastor Lopez. Ikibazo cya kabiri kiravuga umuririmbyi Christophe Ndayishimiye yarasubiyemo indirimbo y'umuririmbyi Dudu Theophile niyo kuri, iyo ndirimbo wibaza ko ari yahe? Ndananiwe kabisa. Gatatu ali album shasha y'umugwi Redemption Voice, iyi album yitwa gute? My Jesus. Foko ni hana vraiment by'imiziki vraiment ndakijwe mugabo ash inzu aririmbe vraiment. Chakani umuririmbyi Francis Destin hari evenement yamategura buri mwaka, iyo evenement yitwa gute? Yitwa river river of worship. What? Deep in the river of worship. Oh my God! Wow! Gatanu tubwira indirimbo y'umuririmbyi Francis Destin ukunda cituririmbira. Papa. Ay my gusa ndayizirikira avuga. Ikibazo cya gatandatu kiravuga ijambo Ipendo Sound rigizwe n'indome zingahe mu segonda 3? Wit. Chayuma kiravuga nibihe bikorane bikuru bihora biba muri Spirit Garden?
igikorane ca mbere hari igitangurira umwaka bitwa ijoro ry'ibitangaza. Hakabaho n'ikindi twita kiba mu kumunani twitwa ibisiga bwenge conference. Ndibaza nivyo, ibindi nivyiyongeramwo nyene, mugabo ivyo bibiri nivyo nyamukuru bikunda kuba buri mwaka bitigera bisiba bizwi. Shimire cyane. Ego namwe turabashimiye kwa muduha akanya. Ego Yes, wakozi wa check the mic muhejeje kumva dino nyishu bano bantu twako turabaza bahejeje kuduha, ariko mudukundire tugaruke ku nyishu bari gushobora gutanga. Ikibazo ca mbere cavuga ngo hari album yitwa Turafise Imana, wibaza ko ari yande muri aba baririmbyi Pastor Lopez, Dudu Theophile ni ukuri hamwe na Alvera Muhimbare. Muri abo bose album ni ya Dudu Theophile ni ukuri. Ikibazo ca kabiri cavuga ngo umuririmbyi Christophe Ndayishimiye yarasubiyemwo indirimbo y'umuririmbyi Dudu, wibaza ko iyo ndirimbo ari yahe? Indirimbo ni Urashoboye. Ikibazo ca gatatu cavuga ngo album shasha y'umugwi Redemption Voice yitwa gute? Album shasha yitwa Imiliyoni, niko bayise. Hama ikibazo ca kane cavuga ngo muri Francis Testa hari evenement yama ategura buri mwaka. Iyo evenement yitwa gute? Iyo evenement yitwa Deep in the Life of Worshipper. Niko iyo evenement yitwa. Ikibazo ca gatanu ikibazo gikurikira cavuga ngo ijambo ipendo sound rigizwe n'indome zingahe? Twabaha imisegonda 3, ariko ijambo ipendo sound rigizwe n'indome 11. Ikibazo ca nyuma cavuga ngo nibihe bikorane bikuru bihora biba muri Spirit Garden. Ivyo bikorane navyo ni ibisiga bwenge conference hamwe na ijoro ry'ibitangaza. Nizo nyishu rero bari gushobora kuduha bano bakunzi twari twagendeye. Nibaze neza yuko namwe mwashoboye kugira ibihe vyiza. Nkaba ndabasezeye naho mu kindi kiganiro kuri micro mwari kumwe na Kelly Kantia Niyonzima, ariko ndabibutsa kugira partage na subscribe abashokora ico kiganiro kugira ngo bashoboka gishobore kubashikira. Ndabasezere rero ndababwira nti bye bye.